umuntu umwe yambwiye ngo umwansi wa mbere mu iterambere ryawe ni wewe nyene, ati niwashobora kugwana narya majwi narya jwi rikubwira ngo iki wowe ntacyo woshobora, umaze gutangura ukagwana n'irindi rikubwira ngo wewe urarenze ukayashobora, uzoba uteye intambwe ya mbere. Ariko kandi biciye ku rubuga rwa Albert Nduwayo, we aramenyesha neza yuko uko biri kose yari yacanganikiwe, yari yabuze ico agomba gukora kugira ngo bino bintu azobi maintaining, azojehe aze areke hehe. Si nico gusa, ndetse no muri BMT bariko radutegurira lancement y'ireresi yindi shasha. Bivuze neza yuko uno munsi muri entertainment ya Plus 257 hariko harakogwa ibikorwa byinshi bitandukanye. Bino vyari vyatanguye kwitwa Brad Offer, abandi nabakavyita Who is the best kurundi ruhande, kubona bamwe mu bihangange vya sinema y'u Burundi bashira lancement imwe itariki imwe umunsi umwe ahantu hatandukanye. Inshuti mukunzi wa G5 Media, nkundira maze ndakuramutse mu cyubahiro ntangiye nizera neza yuko muri mpundu amarembe aho muri hose, ndetse ndabipfuriza kuroranirwa mu banyu no mu vyanyu, ibintu byose bikomeza kugenda neza. Ubwo rero mbere ko dushika muri vyinshi, nkundira maze ndagusabe ubanze ushimire Imana iyo yikomeza kuturinda, ubanze ushima Imana iyo yikomeza gutuma ivyo turimwo bimera neza. Izina ryanje ni Elma Love Mwarimu, aho ndije ndashima Uwiteka kubera ko amahoro yanje, umunezero wanje, ndetse n'inguvu nkoresha mu kugira ngo nkore ibica nk'ibiriya ndabikesha umuremyi yoyo akintije inguvu. Uno munsi ngomba yuko tuganira ku kimaze imisi kiriko kiraba mu gisata ca filme y'u Burundi. Ubona neza yuko abakinyi ba filme bari ku muvuduko udasanzwe, bariko barakora bitanga n'inguvu nyinshi kugira ngo bashobore guhindura icerekezo ca filme y'u Burundi. Amaze imisi ariko arasohoka amafilme menshi atandukanye, ndetse ari ku rwego rushimishije, aho bananeze yuko amalancement aguma akogwa aha na umwanya ku mwanya. Ibintu ubona neza ko ari vyiza cyane, ndetse dukwiye gutera intege abagwiza atunga bakabishigikira mu kubishiramo imitahe ndetse n'ibindi. Ariko icyaje kuvugisha abantu benshi ni lancement yari yafashwe umunsi umwe, ari lancement zibiri zitandukanye, ndetse z'abantu bakunzwe. Ubona neza yuko abantu bagomba kubitaha ku bwinshi, ndetse abantu bakimba tese tuzoja kwande tureke nde. Ni kuva muri Troafa kwa Noraske na Fanny Lavine, aho bariko barategura ireresi ryabo rishasha rigiye kuza ryitwa Data. Ubona neza yuko bari bateguye ko bashobora kuri garagaza ku nshuro yabo ya mbere itariki 15 z'uku kwezi tugiye kwinjiramwo kwa gatandatu. Ariko kandi kurundi ruhande Mimi Mireille nawe akaba yarasanzwe afise kandi lancement iyo tariki nyene y'itariki 15 z'uko kwezi nyene kwa gatandatu tugiye kwinjiramwo. Ubona neza yuko abantu bari batanguye kwiyumvira tese tuzoja he, tuzoreka he, ndetse sinabafana gusa n'abakinyi ba filme, kuko murabizi neza yuko ari bamwe mu bantu bashigikirana, ari bamwe mu bantu bahana umwanya muri bino bintu kugira ngo baze gutera intege mugenzi wabo. Reba bari babuze ati ese ko bose tubashigikira, bose ari abantu bacu, tuzoja hehe, tureke hehe, cyane cyane nka Albert Nduwayo. Albert Nduwayo wewe yari yarengewe, ariko vyaje kugaragara neza yuko haje kubaho umwe arekera ubundi inyuma y'urwandiko rwasohotse kuva muri Troafa rumenyesha neza yuko kuba rwahinduye itariki, ndetse bizo bimenyesha mu nyuma bakaza kumenyesha yuko bahinduye itariki. Yeka ndashita igiteramo kubera ko nabonye umenga harimo abasani, harimo Deste, harimo Estanish, ariko kandi sindi igiteramo gusa, bavuga ati hazoba harimo udusha atwinshi cyane dutandukanye, ndetse bazoryohera imitima y'abantu bazoba abahashize. Ubwo rero bahisemo guhindura amatariki y'igiteramo, bakura kuri itariki ya 15 bashira itariki ya 22, ariko Mimi Mireille nawe akaba yaciye agumiza iyo tariki nyine kugira ngo batandukanye ibihe bazibashigikirane bose.
abicishije ku rubuga rwiwe rwa Facebook. Fanny Lavine arekuye amajambo aremereye cyane, ubutumwa bukomeye cyane, ndetse ubona neza yuko ari ubutumwa bushobora gutera intege uyu canke uriya muri bicanke biriya bivanye n'ivyo ariko aracamo, ndetse no mu gucira inzira kandi inoreresi ya data. Fanny Lavine yanditse avuga ati umuntu umwe yambwiye ngo umwansi wa mbere mu iterambere ryawe ni wewe nyene. Ati niwashobora kugwana narya amajwi najwi rikubwira ngo iki wowe ntacyo woshobora, umaze gutangura ukagwana n'irindi rikubwira ngo wewe urarenze ukayashobora, uzoba uteye intambwe ya mbere. Ariko kandi umubosi umwe yambwiye ngo uri mu nzira y'iterambere, uri mu nzira y'iterambere uzire umuziro, ntuzigere uja mu ntambara zidakenewe ngo ugwane n'udafise icyahomba, ngo kuko bisa no kugwana n'ingurube yo isiga igucafuje, ariko iyo ubucafu niwo mwambaro wayo. Mama wanje nawe acambwira ngo ikintu cyose uzokora canke aho uzoja hose uze wiyaranje usige ugwibutso, duhure le 22 juin. Ndakubwira ibindi bambwiye ngo nibitari byo, bambwiye byo ndakubwira ibindi bambwiye byo nibitari byo. Data series on the way. Buno n'ubutumwa ubanaze ko buri mu messages zikomeye cyane, ndetse zo gutera intege, zo kumenya icyo ugomba gukora n'icyo udagomba gukora. Ariko biciye ku rubuga rwa Abel Nduwayo, we aramenyesha neza yuko uko biri kose yari yacanganikiwe, yari yabuze icyo agomba gukora kugira ngo bino bintu azobi maintaining, azojehe aze areke hehe. Si nico gusa, ndetse no muri BMT bariko radutegurira lancement y'ireresi yindi shashi. Bivuze neza yuko uno munsi muri entertainment ya Plus 257 hariko harakogwa ibikorwa byinshi bitandukanye. Icyaje gutungura abandi no kubona Mimi Mireille afata mu mugongo cyane promotion ya data series kuva muri True Afa kuruta uko ariko arakora promotion ya imvururu yiwe bwite. Byerekana neza yuko ariko arasupportinga cyane these guys, ndetse bariko barasupportingana ku nguvu zidasanzwe. I guess nuko inshuti bakunze ba G5 Media kugira ngo dukomeze kuryoherwa natwe, muri comment utubwire ese witeguye gute kuza gushikira bano bene wacu, bano bashiki bacu, muze gushikira isanamu nziza igihugu gigiye kuronka biciye mu mareresi nkaya. Ariko ndabibutsa neza yuko kuri lancement ya Fanny Lavine kwinjira n'amafaranga 12,000 gusa mu gihe uzoba warihiye kurujya munsi nyene ku muryango. Ariko uguze tike ava ariha 10,000 vyonyene, 2,000 bikaba biravuyeko. Ariko kandi sinico gusa, hariho amatike VIP, hariho n'amatike VVIP. Ubwo ababosi mwese mwumve neza yuko mwahawe umwanya, ndetse ikibanza ni sur Sedinile, aho bana neza yuko ariho hazoba hariko harabera ivyo birori, niho hazoba hariko harabera imurikwa rya filme ya data kuva kwa Fanny Lavine. Mu gihe kuri Mimi Mireille nawe kwinjira is free, ni ku buntu, kwinjira ni ku buntu. So muri comment utubwira uko uri kurakira umuvuduko wa filme Ndundi muri kano kanya. Muri commentaire utubwire ukuntu witeguye mu gushigikira zino ngabirano, zino mpano ziduhereza byinshi mu byo tuba twipfuza, ndetse muri comment ubatera intege. Ariko kandi utibagira kuja kugira subscribe ku mpande zose zitandukanye, kubera ko turagukeneye, baragukeneye, Uburundi bwose buragukeneye udushigikira kugira ngo dukomeze gutera intambwe. Zeneganje Elma Love Mwarimu guys, ndabatumira cyane kwitabira zino lancement ino murikwa igibikorwa byose ku mpande zose, kubera ko we have to make love. Nico baro abandi babanyamahanga baturushije gukundana hagati yabo, gukunda igikorwa cya Murundi, gukundana igikorwa cya mugenzi wiwe. Ubwo rero mu mahigwe ndetse n'umwanya n'imigisha bibahunde. Imana ibampezagire cyane guys. Ciao ciao.